arabwirwa Ezekiel nk'umuhanuzi ati ayo magufa yumye genda Imana ubwayo niyo yamubwiye ati abwira avugira ko ayo magufa yumye arambara ubuzima. Sambura ico caha kikwizingira ko vuba, ndasambuye ikintu cyose cyitwa icaha kikwizingira ko vuba mu izina rya Yesu Kristo. Wakire kuroranirwa, mwakire kugubwa neza, mwarahezagiwe. Amen. Amina. Yes, bakunzi ba Yagatech TV, reka ndabaha ikaze nongenda bashimire mwege mwese mukomeje kudukurikira. Wabe hano mu gihugu cacu ciza nkuko mubibona kuri kamera, gisa amashurwe, amata n'ubuki. Waba uri muri diaspora ndakubwire ngo big up son and don't give up. Yes, ushobora kubikora akora ibintu ugacika intege. Kuva byose byasobanganye ndakubwira abantu ngo ntucike intege kuko mu gucika intege niho havamo kunanyigwa. Yes, ntucike intege rero. Komeza ibyo watanguye ubundi wizere Imana, ibisigaye biragenda fresh sana. Iyo ndi ngaha mama bizi ko mbandi kumwe n'umutumire. Ariko imbere ko nakira umutumire wacu ukaba utaragira subscribe kuri Yagatech TV, ndagenda gusabe uyikore. Ukaba ura ibiganiro byacu ntuzige commentaire, ariko ntuzige ko de commentaire negative. Ndagenda abwiye ko ari mwebwe mutuma dukora ko ari commentaire negative nta nakimwe zitwungura atari kutwereka icuriwe wenyene wewe. Yeah, rero reka mbwire abakunzi bacu mugire subscribe. Yes, muduteze imbere hama cyenakira umutumire wacu. Turaguha ikaze. Murakoze. Ego jewe kubera ko mba natumiye mutume tuzinanye, arakubwira ngo yidondore muri byinshi yifuza ko abantu bamenya. Abakunzi bacu murakoze cyane, ndanabashimire cyane mubwo mwashoboye kuntumira. Shimire n'abariko baradukurikirana mwese. Nababwire ko hano hari Imana. Yes. Mu Burundi hari Imana, kandi no mwisi yose hari Imana. Ubundi ubwoko bw'Imana niho turi. Nitwa Ndayisenga Juvenal ku mazina yanje, bamenyereye kuri Java. Nkorera Imana, nkaba nkorera Imana mu ishengero ryitwa El Shaddai i Bujumbura mu Kabondo. Yes. Ndakijijwe. Numva ikindi novuga. Ikindi nibaza ko novuga ko hari benshi bakunda guca babaza statut y'umuntu niki. Ibinyerekeye ubuzima bwa misi yose, nkora igikorwa c'Imana mwivuga butumwa mu buryo bwimbitse. Hama nkikorera n'utwanje tu micro projet byo mu rudandaza. Hama ndi umusore atari ku isoko. Ndiko ntegura vuba cyane nzobatumira. Ndiko ntegura urubanza. Nivyo wewe turapfusha. Abakuri kote bakujya barapfusha. Urakoze cyane kuza kuturamutsa. Bon, sishaka ngenda kuri sujet, ariko ndashaka ndakubaze mu buzima busanzwe wavuze ko usanzwe wikorera ibintu by'iwawe. Est-ce que biroroshe gufatanya igikorwa c'Imana n'ibindi bikorwa by'iwawe? Ntivyoroshe igihe ufise umuhamagaro, ariko birashoboka. Ituma navuze ngo ntivyoroshe ni kubera yuko usanga iyo ufise umuhamagaro umwanya munini cyane ufatira uwo muhamagaro ufise. Ariko nkuko Paulo avuga ngo ni vyiza ko tugira ibiduhagije mu buryo bwose. Ni vyiza rero yuko ubuzima bwacu igihe cyose ukorera Imana tegerezwa no kubaho mu bifadika ufise ibiguhagije. Ni muri iyo nzira rero Imana yaranshoboje, ndashobora kuba ndondera utuntu ndandaza, nkakura tumwe Bujumbura ndatudugana ruguru, ibindi nkabikuri ruguru ndabimanuka nino nk'ibintu by'ivyamwa n'ibiribwa cyane hamwe n'utundi turaho. Yes, rero ibintu by'ijambo ry'Imana biragoye. Hari ukungene umuntu ahita yibaza. Urabye ku majambo Paulo yavuze yuko donc umuntu
nawe nyene yari yungunganya mu byo yakora ko tuzi yakora ibindi bikorwa nene umuntu yashira umutima cyane ku bikorwa bindi tari n'iby'ijambo ry'Imana kugira ngo bimutunge bimubesheho atazogira ngo abeshejweho n'iki cyangwa n'ikinebwe hari ahandi hantu ijambo ry'Imana havuga ngo kera iyo umuntu akijijwe donc umuntu mwazimegera nyene ba kera ngira bo kuri Yesu donc kuri generation ya Yesu ngo iyo bakijijwe bashaka kugurisha ibyabo bose ngo bakagenda muri quartier bakabana bo nyene nihe difference y'abo bantu babiri yuko umuntu akijijwe agenda muri abo bakijijwe nuko umuntu yobandanya akikorera ibyiwe urumva ikibazo cawe ni kibazo no kirumvikana wanashima ariko ni kibazo cy'ubwenge urumva cyambere twovuga muri kiya gihe ca Yesu hari igicapo yarazanye hano ku isi rero yategezwe kubanza gutoranya abo bategezwe gukorana yahisemo intumwa 12 ariko muri abo haje hiheka ko abantu benshi ari nabo bagenda barabafasha bashoboza ishengero ryinshi ryagenda mu bagiye barakira turabona turavye mu njiri ntagatifu tuza gusanga ama evangile hose batubwira ukuntu Yesu ashitse ahantu agakora ibitangaza agakiza abantu ishengero ryaramukurikira harimwo n'abaca bashaka rero kwifatikanya nawe rero hari imigenzo y'abayuda na Yesu urumva ko ariho umugenzo yategezwa kwa adopta nk'umuntu yari yari yambaye umubiri 100% murazi ko Yesu 100% yari Imana ariko kandi 100% yari umuntu rero yategezwa gufatana n'imico n'imigenzo yiwabo hari ukuntu babana nyakubana ntibashaka ubavangira haruhande y'ivyo rero kugira igikorwa c'Imana bagikore neza intumwa za kera tuza kubisanga igihe cyane muri Actes des Apôtres mu vyakozwe n'intumwa igikorwa Yesu yasigaranye intumwa yaraberetse ati no kuri sindabasize nk'imfuvyi nzobasigarana mpemuyera igikorwa rero yabasigaranye ni igikorwa cyo kugira ngo babane nyakubana bashobore kwibukanya ibihe ngo nkuko ya misi yegereza mwego bagukoranira hamwe vyasaba rero ko bahurira hamwe mu mwese n'ivyo afise akazana kugira ngo bose bagire ibibahagije bose bashikirwe wasanga ari abafise amatongo abandi wasanga nabo bafise amazu abandi wasanga bafise amafaranga ico gihe ifeza canke iki bakazana za shekeri niki bagateraniriza hamwe bakaca bagabura bivaye n'umwe wese n'ikibazo arimo rero ivyo cyari gicapo cyo harimo umugenzo ariko kandi kugira ngo kwabusabane bwo kubana nyakubana kwa kuntu Yesu asigaranye intumwa igicapo cyuko bosigarana umutima wo kubana nyakubana w'ubumwe kuko nico gikorwa camwe mu yera nico yagombye gushikana itandukaniro rero rya Paulo nawe kuba avuga ngo ngira nkore kugira ngo simboneke kumugayo ubundi Paulo yatumwe ku banyamahanga abanyamahanga bari twebwe ntarinze gusigura vyinshi we uko yarabayeho ubuzima bwiwe bw'intumwa ubundi yari kwirata nk'umuyuda kirata yava ariko yarabivuyemo aravuga atoya jewe aho ndiko ndahamagarirwa yemeye wa muhamagaro twako turavuga twati nkeneye kugenda mu banyamahanga rero kugira ngo bishoboke ashobore kuvugana nabo urumva ko atacari bubabwire ngo nimuzane nimwegeranye nimugira ikina kiri ni vyiza ko abafise ibikwiriye ibishoboka vyose kugira ngo akwiragize ubutumwa bwiza ariko tuzaza gusanga mu vyete yanditse hari aho agenda aravuga abamubaye hafi bashoboye kugira ico bamumarira urumva nubwo nawe nyene yajisha amahema yakora mu buzima bwa misi yose usanga dufise abantu baza kudushigikira uri umunyamuhamagaro usanga igikorwa cy'umuhamagaro kiragutse cyane kikarengera vya bintu usanzwe winjiza mu buryo bufatika urakoze cyane kuri iyo nsiguro uduhaye kwaragiye abantu bacanganyikirwa kubera ibintu bimo bitandukanye baba barasonye mu ijambo ry'Imana ariko uno munsi twagutumiye nk'umu prophète je ndakuzi nk'umu prophète kandi baza ko nk'abandi benshi basanzwe bakuzi nk'umu prophète so sije du jour uno munsi yavuga ngo kubera iki donc hari haba donc prophétie zidasohoka tugasanga nk'ubu nka uruhanuriye umuntu ibintu byinshi hama akabirindira akabibura nyabintu ntibibaye ugasanga ari undi ahanuriye mu minsi mike ugasanga byo ntiwamuhanuriyeho birabaye
Est-ce que hari uruhara rw'umuntu kudasohoka kwa profesi donc ico wamuhanuriye n'igisohoke? Imbere yuko ndakwishura kuco kibazo ngomba ntanga umuco utinda kuzi nk'umuprofete nk'umuhanuzi nivyo kuri nivyo ndumuhanuzi igituma ibijanye n'amabango umuntu kenshi atagenda arabitebako no kubera yuko ajya amabango 5 ayo ubupastori aribwo bwungere yo uvuga butumwa hama y'ubuhanuzi hariyo kwigisha hariho ni intumwa y'amabanga 5 ubundi gituma umuntu ataba kwiye kuguma yavuga cyane ubundi arivuga rero nico gituma umvise ntari nabitevye ko mu buryo bwo kwidondora none iyo umuntu ahanuriwe ngo ko ari uguhanurira ugasanga biranyarutse gushika cokazanga rero baguhanuriye mu buryo butandukanye dumo urana nko nka wewe ushaka kumanurira ikintu kandi mu buryo buri positive uburundi umuntu agashamanurira ikindi kintu co nyene mu buryo buri negative kandi meme profesi ndumva nico kintu ni kimwe par exemple urambwiye ati Imana yanyeretse we kutazorongorwa naho wogira gute wowe naho bwa ati va cyarongowe eske ni izo profesi mu bisanzwe umuntu utandukanya gute ya ninaco nagira mbanze mvuge ubuhanuzi ubwaryo ni jambo ry'Imana ubuhanuzi ni jambo ry'Imana umuhanuzi n'umuntu ahagarara mu kibanza c'Imana akavuga ivy'Imana imutumye ko bigira bishike muri uwo mwanya canke bizoshika mu mwanya runaka no kuvuga kenshi ahanurira ikibanza runaka akabihanura mu mwanya bizobera ko runaka rero ubuhanuzi iyo uhanuriye nk'umuntu ku giti ciwe urumva hari abahanuzi bahanura ibihugu hari abahanuzi bahanura amashengero donc amagroupe y'abantu hari n'umuntu ahanura ugasanga ahanura kenshi ku giti ca buri muntu ivyo tutarinze kuja kure iyo uhanuriye umuntu ubuhanuzi ubwirizwa guhanura ijambo ry'Imana nta kintu kura ko nta nicongera ku Imana iguha ijambo ikanakwereka iryo jambo rero insiguro yacu kubera umuhanuzi arahevela ashiraho revelation y'ijambo arihishura nimba nk'akarorero nabonye rya jambo kenshi abantu bamenyereye riri muri Yohana 3:16 ndashobora kuri kubonako kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi gwatuma itanga umwana wawe w'ikinege ngo mwize wese ntazopferuke ndiko ndaguhanurira iryo jambo Imana itera inyereka ishobora kunyereka ko hari kibazo cy'urukundo rw'Imana udaha ikibanza utaratahura urwo rukundo rw'Imana cyangwa ugasanga urafise ikibazo cyo kubura urukundo nko mu muryango muri ico gihe mugabo iryo jambo riza rigukorera rikakujana mu isanamu y'igicapo runaka rero hari abahanuzi b'ibinyoma abo nabo barahari Bibiliya bavuga ko abo baje kuvana kera cyane kera mvuze kera no kuvuga ngo no mu isezerano rya kera abahanuzi b'ibinyoma bamye bavugwa hariho rero n'uhanura ukuri ninde ahanura ukuri uza kumumenya gute uhanura ukuri nabikubwiye n'uvuga ijambo ry'Imana ariko kandi agahanura cyo no kwita bonne nouvelle ubutumwa bwiza agahanura amakuru meza ibirenge byuzanye inkuru nziza uvyo birakigwa nuko nk'umuntu ashobora kuguhanurira nk'icyo wari utanze akarorero akabwira ngo nana oya minyoni no wewe ntuzorongorwa uyo muntu aba deja abakubesha ashobora kuba yabonye ko ari kibazo ufise cinzitizi gituma utorongorwa mugabo ubundi wahamagariwe gukura iyo nzitizi kubera abayatumwe mu gishingo c'Imana Imana bayamwizeye buryo umuhanuzi Imana bayamuciye ko kugira ngo ashobore gushitsa message ku muntu runaka cyangwa ku bantu runaka bon jewe mu kintu kunda kunshangira bon dumotsi nibaza ko atari je nyene nibaza ko ari n'abandi banshi hari igihe uhura n'umuntu ugasanga maybe yarahanuriwe muri ico kinyoma ugasanga yarabitwaye muri we akabibika eske iyo umuntu avyizeye donc wowe wamanuriye kuko umuntu mu bisanzwe igicapo c'ivyabamwe ni igicapo cy'idase mu mutwe ivyagenderamo ku munsi ku munsi ntashobora gushobora kubitamo bako kubera umuntu yari mwatuye ko
bigira uburemere n'ubundi kubera uwo muntu ashobora kubivugana amavuta ubundi imvura yareka kugwa ijambo yari yavuze ni ijambo Eliya umuhanuzi yarasohoye ijambo rirakora kandi yari umuvugishwa ahandi naho turanasoma mbere uravye muri Yakobo havuga ngo Eliya ari umuntu ameze nkatwe ni naho mpamvu nshoboye kubwira mwebwe mwese mumbona muriko murankurikirana mudukurikirana mumenye yuko wewe ubwawe urashobora no kwihanurira umatane gusa n'ijambo wemera ijambo ry'Imana igikorwa ca Kristo Yesu cakire muri wewe ubundi muri wewe harimwo isoko rasose yo gushobora guhanurira ubuzima bwawe twebwe tuvuga nk'abahanura niko Bibiliya ivuga umuntu wese avuga nk'uvugishwa rero uravye ibintu nayivuze amavuta no kuvuga ngo igikorwa ca Mpwemu Yera izo nkomezi za Mpwemu Yera rero hari ukuntu zuzura umuntu ashobora kuvuga ibihushanye nka kiya gikorwa cya Baramu na Baraki aho yari yateguye guheza kuvuma acarahezagira wewe rero ubwawe nico gituma wikorera ko nico gituma niko ndabatumira gusoma ijambo ry'Imana kuko wararisomye iyo umuntu avuze ubuhanuzi bw'ibinyoma ivyo bintu ntuvyakira kandi ivyo bica bibasanze nta bushobozi bikugirako mugabo iyo utikoreye ko mu ijambo uvyakira urinze uvyakira kuko kwizera kuzanwa n'ivyo twumva navyo biva mu ijambo rero umuntu ashobora kuvuma Mwandi majambo arashobora kuvuga amajambo ahushanye n'umugambi w'Imana nko bakavuga ngo ntuzorongorwa kandi kurongorwa naco kiri mu ico nyene cuvuga uti mw'izina rya Yesu ntibinyerekeye aba bahanuzi nabi binyoma hari n'ababikora mu buryo bwo gutera ubwoba abakristo kugira barondera ukuntu babambura babiba amafaranga ubu bireze cyane kandi n'igihe cya kera vyariho ubundi benshi nuko tutafata akanya ko gusenga Imana ngo duhumura amaso dushobore kubona ibiriko birakoreka muri iyi si kuko turi mu bihe vya nyuma bon hariho igihe urana abaprofeti bazwi genre bavuga ko abaprofetiza cyane tuzi ku mahazo sosio hari igihe umuntu araza akapinga akavuga ngo donc ngo nibibwa bakoreshwa na Satani ibiki baje kuzimu ibiki wowe uremeza ko mu bantu hariho abantu baza burya bushobozi eske ikuzimu buriyo ku buryo umuntu yaje gukora ubushobozi bwo kuprofetiza ikuzimu nk'ivyo navyo nizera je navyo nizera nagato kabwe ati esha ndabona ngo byaheze abonye afashe nk'indege ngo byayine haravuga ubu byaheze agiye gutershaje ibindi oya ivyo byama vyabaye ku bantu aho bavugwa bivanye n'ingabire zabo abandi bakavuga bivanye n'imihamagaro bafise canke amabango bariko barakorera ama ministère ariko ico no kubwira nuko ubundi gwafunururo nukureka bikurane abantu bajejwe guca imanza bavuga bati ujya siwe uriya siwe reka tubamenyere ku vyo bama turike kuguma tuvuga twagirizanya ico nico no uvuga kubisigaye nta muntu yoja kuguha ubushobozi nta muntu afise ubushobozi bufise Imana kuko yivuga ngo ndabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana mbahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na scorpio Imana itanga ububasha ubundi umuntu nacika umwana w'Imana ariko ahabwa ububasha bwo gucika ukava mu rupfu ukaja mu bugingo ikintu cyawe kiba cyarapfuye kikambara ubuzima nico gituma mwese mushobora kubunkundira nkababwiza ukuri ntimurabe vya bintu vyanyu ahantu ubona ati kiriya cyarapfuye wizere ko Imana igikura mu rupfu ikacambika ubuzima nico gikorwa Kristo Yesu yakoze ku buzima bwacu kandi nico gikorwa umuhanuzi akora no gukura ibintu mu rupfu mu buryo bipfuye cyaye mwisi taboneka bikaza bikaba tangible bikaza ku mugaragaro abantu bakabibona kenshi rero umuhanuzi akurikirwa n'ibitangaza ivyo bitangaza vyaba abantu barakwagiriza amazina na Yesu Kristo ubwiwe burya yari umuhanuzi baramwise ko harimo daimoni bamwise amazina menshi mabi yo kumucafuza so kuvuga yuko atabahanuzi b'ibinyoma barahari mugabo kenshi urashobora gukoreshwa ibitangaza abantu bagaca bagushira muri babandi nguru w'ibinyoma ariko ubundi ari Imana yagukoresheje gikomeye cyane matana n'ijambo ryonyene rizoguhishurira umuntu wari we ikibazo gisa nk'igisozera canke ndaza kubaza n'utuntu dukeya hari ikintu kimwe gusa numva ashaka ko umuntu ashobora kuba yarahamagawe kandi agahamagarwa n'Imana donc mugasanga
hagiye hageze ko akora genre aprofetiza mugiye mwanya wo guprofetiza ariko arabwira abantu ugasanga aracanganyikiwe muri we kuko igitema ndagwakarorero kamwe nigeze kuba ndahantu umuprofeti umwe araza abwira umuntu wewe baravuze kutazokubaka muga Imana iguhaye urugo kandi urugo rwiza ibintu nyene nk'ivyo kandi uwo muntu afise abana batatu ari umugore deja baravuze ngo ntuzokubaka baravuze ibi n'ibi kandi ugasanga uwo muntu deja ari mu rugo kandi uwo muntu nawe yahora aprofetiza usanga yahora yohanurira bamwizeye ahora abwira ibintu vyabo bigacamo uko donc nigera no umuntu mu profeta acanganyikiko yeah ndakumva uti nigera umuprofete acanganyikirwa ni mu gihe cyose yidekonexe n'Imana hajyo ukazobona umuntu ashoboye kubera uburakanwa kayo ubura umuringoti yo ibiri kurivugira iyo ubonye umuntu ahanuye ibinyoma ibitari vyo abari mu bihe vyo kwitandukanya n'Imana kutaba connected nico gituma ubundi umuhanuzi ingabire yose iraregwa cyane ndababwire ngo nagenda kwibutse yuko hari umuhanuzi nk'umuminista hari n'umuntu ahanura nk'umuntu afise don prophétique rero ivyo vyose bibiri nagenda babwire ko biregwa ikintu gituma biregwa nico gituma ari vyiza kwama ufise abantu hejuru yawe wubaha bagushoboza gutera uja imbere nta mukuru abura mukuru we kandi nagenda bibutse yuko iyo turiko turabwirwa ngo Imana ya Aburahamu ya Isaka yande ya Yakobo urabona ko ari urukurikirane de generation rero natwe tuba dukeneye kuronka abantu babatamara imbere yacu kandi babizigirwa bashoboye kuba bakorera muri iyo ngabire bakakubera inspiration ku buzima bwawe rero ico nico kintu aba yabuze ashobora kuba yivanze canke yatandukanye n'Imana nuko bice bisigura ko atari asanzwe ari umuprofete bice bisigura ico oya arashobora kuba ari umuprofete mugabo atarezwe nukuregwa n'ingabire yutarezwe kandi aba ari ubuzima bwo kwidekonekta nukuvuga gutandukana n'ikintu ubayemo ugashaka guhimba urumva kurarema kwemegwa mu buryo bw'umubiri ubundi umuprofete n'umuntu avuga kubera ni ibintu vy'imwemu nico gituma navuze ngo biva mu mwemu bikaza kwambara umubiri n'umuntu ategezwa kuvuga asunitswe n'Imana ubundi adasunitswe n'Imana ashobora kuvugira mu mubiri yavugiye mu mubiri biba bibi cyane yasunitswe n'ibintu vy'umubiri amasentima bigumbagumba n'iki bishobora kononekara cyane usanga abeshe benshi akashiraho confusion aho je mbere nshobora guca mvuga nti n'ubuhanuzi bubi ni faux prophétie kandi umuntu nk'uyo abakeneye gusubira kwigishwa gufatana n'ijambo kugira ngo asubire kubera asubire aregwe ikibazo ca nyuma ni ryari umuntu donc twari mu vy'imihamagaro watubwiye ko wahamagawe muri ubwo buryo hari abahamagawe nk'abaririmbyi donc ibintu vyinshi ni ryari umuntu yamenye umuhamagaro wiwe donc ni ryari umuntu amenya umuhamagaro kuvuga jira umuntu ndashaka kwibaza ko nzi kuririmba muganagira mu baririmbyi gasanga ndi down rero ko ndagishika mu bavuga butumwa ndagira mu bavuga butumwa ngasanga ndi down mugasanga muri ivyo bintu birabira ni gute umuntu yamenye umuhamagaro akavuga ati je vraiment niyumvirije Imana yampaye umuhamagaro est-ce que tasenze arabimenya est-ce que urashaka kubona donc ni gute umuntu yamenye umuhamagaro wiwe tout simplement urakoze cyane biroroshe kumenya umuhamagaro wawe igihe cyose wumviriza ijwi ry'Imana ahubwo kintu novuga gisa n'ikigora abantu no kwemera kumvira ijwi ry'Imana yego ubundi Imana ivugana natwe amasaha 28 kuri 28 ariko kandi mu buryo bwo kuvugana natwe iza mu buryo bwo kuganira ibikeneye kuvuga hari n'igihe ibikeneye nayo kuvuga iri kwiravuga ibikeneye kuyumviriza rero ikibazo dukunda guhura naco mu bijanye n'umuhamagaro ugasanga ntitumenye n'iryari canke ni mfise umuhamagaro wuhe aho bitugorera ni mu gihe tutumvirije ubundi ashobora kugira ingabire canke mvuge ngo ukabona hari ibintu bibiragira muri wewe ushobora kuririmba nibi nabiriya nubwo ivyo bintu kuririmba biratandukanye n'amabango atano nababwira mugabo vyo novuga ko ari ingabire zamwe mu yera kandi ni ingabire Imana itanga izo ntizisubirako ntizisubiza nta muntu abadafite n'ingoma muri zitanu oya nta numwe abatagira nta numwe abadafite n'ingoma muri zitanu wavuze muri zitanu urashobora kuba hatazufise kubera yuko
izo zigira umuntu aje ku ministeri nka cego ari umunyamahamagaro umatanye n'igikorwa ibango nije nababwiye numva si bose baba pastori si bose baba profete si bose baba intumwa si bose baba bavuga butumwa si bose baba abahanuzi ikintu gusanzi ntakekeraye nuko yavuze ngo nani mugende mubwire aboro ubutumwa bwiza barushe ko baruhutse babohotse niki ico gituma umuntu wese yizera mwene majambo urumva ko uburi kuvuga ubutumwa cha twisanga umuntu wese yavutse ubwa kabiri wese wowe unyumviriza urashobora kuvuga ubutumwa bwiza hariho ingabiri muri wewe ubwawe warahawe ubwo bubasha bwo gushobora kubwira abantu ubutumwa bwiza imbere ko turangiza nakahe kajambo ubwira abakunzi ba Yagateka hamubwire ko unabasenga benshi bari mu bibazo hari mu bibazo bazobivamwo hari umuntu avuga ngo Mateo umutego ntaho nzovamo sinzi ko akajambo kanyuma wabwira imbere yuko ubasengera yego udusengera murakoze akajambo kanyuma no babwira nuko icambere ndabakunda hama dukomeze gusenga dusome ijambo ry'Imana ritubera ubuzima ico gihe tuzoshobora kumva ijwi ry'Imana kandi ijwi ry'Imana rizogutuma ushobora kumenya abahanuzi bo n'abatarabukuri bizogushoboza kwakira ivyawe ivyari vyapfuye bizuke mu izina rya Yesu nagomba twimatanye n'ijambo ry'Imana riboneka muri Ezekiel 37 kuva ku murongo wa mbere benshi mushobora kuba bamaze no kumva amakuru y'iryo jambo rica mu ndirimbo zitandukanye abavuga butumwa akunda no kurivuga ko canke abandi bakozi b'Imana ni amagufa yumye aho Ezekiel arungikwa ku magufa yumye arabwirwa Ezekiel nk'umuhanuzi ati ayo magufa yumye genda Imana ubwayo niyo yamubwiye ati abwira avugira ko ayo magufa yumye arambara ubuzima nagomba kuvugira kuri biriya bintu ubona vyumye ku buzima bwawe wabona umenga nta buzima bifise ushobora kubona umenga nta kigenda mu buzima rusangi ndavuga nko mu buzima mu gihugu bayemwo canke ukomokamwo ukavuga uti nta buzima ushobora kubona mu muryango wawe umenga nta buzima canke abusengera ukabona umenga ubuzima ntiburiko buratemba nk'uko vyari bikwiye nagomba nkubwire ngo vugira kuri ayo magufa yumye vugira muri ico kibanza nyene haraza kuba ubuzima mu izina rya Yesu Kristo mwakira ubuzima bw'Imana ahantu hari ikibazo nimba mu mafinance nimba ari mu buryo bw'amagara mwakire kuroranirwa mu izina rya Yesu tugiye gusenga dusenga n'Imana mu nyumve uce bugufi ubwira Imana uyibwira uti Imana ndashaka kunyiyereke ushira ubuzima muri ibi bintu ushira ubuzima muri urudandazwa rwanje shira ubuzima ahantu uyu mugwayi uyu muvyeyi agwaye wakira ubuzima wowe warugwaye uri mu bitaro wowe ushobora kubupfunzwe uri mwibohero wowe utagira icefo ca ruguru vyanse reka mu izina rya Yesu Kristo wakira ubuzima akira ubuzima bw'Imana akira amagara meza akira kuroranirwa jambo rirambwira ngo oraho n'umungere wanje sinzokena mu izina rya Yesu Kristo ntiwigere ukena amagara meza ntiwigere ukena kuroranirwa sambura ico caha kikwizingira ko vuba ndasambuye ikintu cyose cyitwe caha kikwizingira ko vuba mu izina rya Yesu Kristo wakire kuroranirwa mwakire kugubwa neza mwarahezagiwe amen amina.